Twisunze tukaraba nka Abel Duwaye umuntu ari proche yawe ari proche yacu ari proche y'abantu benshi cyane umuntu ari peace n'abantu bose ariko kurundi ruhande abantu bari invite kwiriki Abel atigeze aja no muri batatu ba mbere nta kano kagize kuko hajya iyo uri kurakora uravuga ati kana karansomvye akora iyo maze kubona ko nakagusombye aguciye imbere ntushobora kuvuga ati bandenganiye bariko ravuga yuko hariko harazi ikintu cy'ugwanko hagati y'abakinywa amarere sinzi ko ari kubibona na wewe kuko sanzwe birimo mu bisanzwe Benisho Shetani ninde shetani ega nitwebe n'igihe cyama award batangize award n'izi certificat Abel ntiyavyakire neza ku ma image dusanzwe tubona asa n'umuntu yari yiteze ko aba muri batatu canke wa mbere ariko kurundi ruhande twabona umenga Abel ntiyaranezerewe fashanya hagati yamwe na Abel n'abasanzwe bari hafi ya Dodo canke abakinyi b'amareresi muri rusange abakinyi b'amareresi ego muri rusange musanzwe mufite urukundo jewe ku gatwe kanje mbona ruhari aho batatu draga ntituri beza nukuri kw'Imana Chiza sadeza jenda shavura womeze nka Fanny nabonye yishofa aba uri ishofa undi muntu nabonye yishofa ni kamikazi barashavura iyo yatumye programme y'igapfa ofeteje wenda shavura ariko bimara umwanya muto kuko rero bakugomeze ko uya saba kobwa kwihagara ni guke saba kobwa gusa n'abantu bose kasi ndabona Abel ko ashavuye Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyangwa kibaza nashobora muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tunze dukingurikira Imana, hama dusura dukingurikira nabwo bakunzi ba Step Media 257 wherever you are, ndagukunda cyane big up sana kumaze kugira subscribe, kubutaragira subscribe nawe nuyikore hama utumira n'abandi bagira subscribe kugira ngo tuje muri rwa rutondo rwa TV online ariko abikora neza cyane muri no game ya 257 kuri miguru kumwe na Beni behind the camera ni CK professional hama ndabwira ati Ufise umutumire wanje witekana umuntu nubaha cyane n'umukozi kandi mu byo akora akora kubw'igihugu ciyo kandi ngo giteza imbere mu nzira yo guteza imbere nuvuga amareresi yo ngamo Burundi yitwa nde turaza kumenya byinshi ni Dodo tumuzi nk'umukinyo amareresi tubona kina na ba Abel n'abandi ba Sabasi na ba Fanny n'abandi araza kutubwira kubyerekeye agashimwe baruka kumuha ngo kumukeza nka certificat yaronse muri Bollywood kandi murazi yuko hariyo nuvuga ihiganwa yabaye y'abakinyi b'amareresi mu kubakeza kandi babikwiriye yuko babakeza kuko n'abakozi n'abantu bakora mu gihe rero hatabonetse n'akantu kabankuraja biraca intege murabizi reka tumuhe umwanya Dodo twamusanze mwiriwe yaduhaye umwanya ukumbure twamutebeje yarageraje gukora ko asanzwe bifise ibindi nyene bimubeshejeho ariko twasavye imbabazi ariko turasubira kandi kuzisaba kuko urumva n'umwanya wiwe kandi time is money Dodo bite sawa yaza neza ndashima kuki gusa none Dodo Javre kwima bakunzi ba Step Media mubona Dodo asa gute Dodo bite rero sava biraza neza ego warabutse gute sawa biraza neza Guys, je Dodo kubwanje novuga yuko n'umukozi Dodo mvuze ko umukozi namvuze nabi ka Dodo oya kuko ndumukozi umukozi ubwa mbere wayikubwiye cyangwa urusanzwe ubizi oya si ubwa mbere wabimbariye kandi naje ubwanje ndabizi urabizi kuko usanzwe uzi kuri umukozi kandi ni visita cyane sije no ka Dodo yego yes kuki biba niyo filme asanzwe ariko araduha muri no misi ariko haheze nka 7 jours ataduha imisi ndwi ariko twavuganye muri briefing arambwira yuko Beni very soon ndaba kuko ndabona umenga abantu banje batangiye kumva sije no ka Dodo nibaza ko atararengera mugabo twibwe bakunzi ba filme ejo hari mercredi niho nari kuba ariko naho nyene narabahaye cover kugira ndabereke ko biriko biraza ariho bishasha bigire bize rero ejo niho nabonye ko abafana banje vraiment bababaye baranterefunye ku bwishi baranyandikira nibaza ko batari babonye ko igiherutse yari final rero bagumye bazi ngo ejo naho harasoka ikindi gice rero narafashe umwanya ndabasaba imbabazi ndabandikira abandi barantelefona ndabitaba ndababwira ariko nkuko nabibemereye ndi ku kivi kandi no kuri ndiko ndakora mercredi nibaza ko season ya mbere episode ya mbere izojako saison 2 episode ya mbere ego guys jana kintu kinjohera Dodo nko muri no mistike turimo ugabona abantu bariko bijukirana ukurikirana filme z'abarundi mwe mu vyakira gute nk'abakinyi b'amareresi cyo ubwanje birangyohera cyane iyo ndiko ndakora ibintu nkabona barabikurikirana kuko bica bimpa intege zo kubandanya
burya iyo uriko urakora ikintu benisha ukabona abantu bariko baragikunda baba baguhaye inguvu zo kubandanya mugihe ugukoze ukabona nta bantu bariko barabiraba uca ucika intege kandi ikindi naco ntiwibagire yuko filime mu kuyikora dukoresha uburyo bwinshi rero iyo urabikora ukabona n'abantu ntibariko barabiraba nawe uca wumva ucitse intege rero turashima Imana uko biriko biragenda ukuri bariko baraturaba ariko barakurikirana ibintu vyacu ariko rero aho twifuza twifuza ko babandanya badukurikirana wewe namba nayiguhaye uyirungikire mugenzi wawe nawe arungikire mugenzi we tugende turahanahana bose nyene bagende barakurikirana ibikorwa vyacu guys kera twaraca n'ahantu basanga berekana mu mafishe y'amafilm wasanga tubona ko amakarashika y'abatanzania n'ayaba Nigeria mais right now two tubona filme z'abarundi biraryoshe cyane Dodo siko iki nico gicake kwerekana yuko abarundi natwe turiko turakora kabisa kuko ubu nubwo wegenda mu mazu y'abantu ntibakiziraba barabiza abarundi jewe ahantu hose nciye ubu nzumva abantu bose ko barampamagara bye birandyohera cyane kuko nca mbona ko bankurikirana guys ni vyiza cyane kandi iba bikwiye gushigikirwa ni kuki biba iri kuri YouTube channel ya Dodo yitwa gute Dodo yitwa Gateka Films. Yes, yisange ko ugire subscribe kuri channel yiwe kandi mugire n'ama partage benshi cyane ku bwinshi sibyo nereka Dodo. Kuko dushaka yuko mu minsi iri imbere tuzobone ibihumbi ijana by'ama views. Amen. Yes, niko kibiba rero two turabona Abel duayo two turabona abakinyi benshi batandukanye bigenda neza mbega bikugendera gute kugira ngo umwumvishe nk'umuntu yatanguye filme ari mu bantu batanguje filme no nganga mu Burundi nka Abel duayo kugira ngo akumve agoze kugushigira mu kigo cyawe nibaza ko kuza kunshigikira ni bwa bumwe ni gwa rukundo ni bwa buntu donc turakundana turafashanya kuko uno munsi namba je waje kumfasha nawe higeje zokora igikorwa mu magara umva nugufashanya yego nugufashanya hagati yamwe na Abel n'abasanzwe bari hafi ya Dodo canke abakinyi b'amareresi muri rusange abakinyi b'amareresi yego muri rusange musanzwe mufise urukundo jewe ku gatwe kanje mbona ruhari kuko kumenguciye higimo kubera afise ibyo ngena cyenda kubaza Dodo urumva igituma mvuze ati je ku gatwe kanje mbona aruhari nawe dufitaniye ikibazo ku ruhande rw'iwawe yego ariko uravye muri rusange Dodo uravye n'abandi ku musanzwe mubanye ubona gute ubona ariko bikwiye kumera canke jewe vraiment mbona aramahoro ari sawa guys right now turabona ni certificat waronse Dodo ndayizeye félicitations kwanza merci ikibazo cy'abaza Dodo mbeko iki Dodo atabaye wa mbere kandi tubuzi ko Dodo ari umukozi gabaje oya urumva hari habambere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa kubandaye urumva usanga Dodo wabaye wakagaye jewe cisi ndona baye Dodo wabaye wakagaye Dodo nukuri sinzona baye kandi ntobabeza ngo ndakubeye none certificat bayiguhaye nko mu kibanzi cyayi canke nkande certificat bayimpaye nyene nk'umuntu participa mu bandi nk'umuntu yagiye mu higana yego yes je kubwanje nanzi ko certificat bayiguhaye nk'umuntu yoba yaratoye ikibanza ariko numva umenga bayiguhaye nko mu participa nk'umukinyi w'amareresi yagiye muri iryo higanwa rya Bollywood ariko nizere ko wabyakiriye neza yego naravyakiriye neza yes kuba utabaye wa mbere canke wa kabiri canke wa gatatu wewe you don't care nta nakimwe ivyo ntibinci intege ngo nuko nabaye wa mbere oya kuko nanje igihe kizogera mbo wa mbere voilà ariko kakantu kakaranga mutima Dodo ko umuntu ashaka ubu wa mbere kuko n'umunyeshuri yabaye wa kabiri yamayifuza ko abo wa mbere ego nta kantu wakagize ko ku mutima avuga ati nka Dodo ndifuza ko naje umwaka ukurikira nta kantu kagize kuko hajya iyo uri kurakora uravuga ati kana karansomvye akora iyo maze kubona ko nakagusombye aguciye imbere ntushobora kuvuga ati bandenganije je rero muri je narabona ko ntazobo wa mbere kuko hari abantanguriye hari abatanguye nyene bibikorwa ntari gucako Guys arabagutanguriye kino gikorwa utari gucako vyo nivyo kubgaho nuko bibona ariko kurundi ruhande nizindi complaints zaciziza mu nyuma twisunze tukaraba nka Abel duaye umuntu ari proche yawe ari proche yacu ari proche y'abantu benshi cyane umuntu ari peace n'abantu bose ariko kurundi ruhande abantu bari invite kwiriki Abel atigeze aje no muri batatu ba mbere
numva ivyo umuntu wari wese yovyiyumvira ariko nibaza ko barya abantu baorganije ibi bintu barafise ivyo baravye kugira bahe barya abantu batatu bambe kumbure bo barafise ivyo baravye vy'iwabo kuko nk'ubu nkaje wumva je noshamvuga ati oya vrema Abel yari kubamwo canke je ukambaza nkakubwira ati Abel kuba muri batatu ya mugabo bobo kumbure barafise ivyo baravye barabona ko muri barya batatu ndakwiye kubamwo Gays bo baravye bo barazi impamvu babikoze ati mbega ati mbihigano ryari bimeze gute babwiye ko mu gutora bisonga ikiga Dodo bo kubasigurira bababwira ivyo nibaza ko atavyo bahagaze ko cane batabisiguye ivyo bisunze kandi tubiravye nuko n'igihe cyama award batangize award n'izi certificat Abel ntiyavyakire neza ku ma image dusanzwe tubona asa n'umuntu yari yiteze ko aba muri batatu canke wa mbere ariko ku rundi ruhande tukabona umenga Abel ntiyaranezerewe bo ivyo navyo nomenya ndabiyumva ko hajya kumenya umutima w'umuntu biragoye yego none wumva abivuga ku iki wewe ari ku ruhande rwawe ntacyo tubiganirako nta n'umusirimu mbwira mu biganirako nuravuga ati none yape ijya certificat wari ubona ko ntacyo tubiganirako Dodo nuramubaza ko Benishu ndakubujije igisi oya giteranya ariko ku rundi ruhande Dodo kuri kwa gukwiye kuvuga je vraiment narabaye tore vraiment sinokubesha kubera iki sikeye Abel kuri atwumona mu batatu vraiment kubera azi gituma je natanga kubona ama filme mbona bakamikazi mbona Abel umusombeje je duhura yari muri shooting ya film ya kamikazi turi kumwe na Abel ari kumwe na basabasi sasa Abel alianza mbere y'abangine kandi ariko arakora jusqu'à maintenant ariko arakora nuvuga yuko ariko araja mu ba legend b'amafilme yo nga ariko nitiko turamubona muri batatu ba mbere banzenya ba Bollywood nakubariye aborganije ivyo bintu barafise bo nk'iki ivyo baravye ku ruhande rwa Dodo vyari kuba bikuriye gute bo kurande kwa Dodo jenje nako chambo wambe wewe na Abel kule numva nari kwemera ko hari abandi baba bambe nicari gukunda kabisa bwabo nivyo kuye kwikunda mugakunda abandi bunyosi je rega Dodo Igese nivyo vyiza cyane nako ndavuga rero ku rubanza ku kibazo cy'urukundo urukundo rero abantu bariko barazana complaints zitandukanye Dodo bakavuga yuko abakinyi b'amareresi muri ko muratera imbere kandi bavuga ati ngahantu hose hari terambere shetani acha hagarara acha hamirimiza akavuga ati aha anye niyo nkwiye gukorera cyane bariko ravuga yuko hariko haraza ikintu cy'ugwanko hagati y'abakinyi b'amareresi sinzi ko ari kubibona na wewe kuko sanzwe birimo mu bisanzwe Benishu shetani ninde shetani nega nitwebe ubwo gwanko urubivye uraza muga mu gihe nawe uruhaye ikibanza ugwimye ikibanza cawe ntiruza je rero sinumva ubwo gwanko aho gopfa je nk'ubu nkaje nitanze ko akarorero ntumva umenga nta muntu umwe dukwiye kuganira ibibazo muri sinema dufike nanakimwe je ndi mu vyanje nawe uri mu vyawe namba bishitse ukankenera ko nkina muri filme yawe urabinsaba ndose akanya nkaza akarose nawe nkakusigurira ko mfatiriwe je bigahera hama nkaja mu vyanje nawe ukaja mu vyawe none ubwo gwanko turiko turahiganura uwo filme kwitodutunga ko tutovuga ngo tugiye tugiranira amajaruzi ngo nakarankiranye bimariki ariko biriko biraboneka naho tugabanye ugo rusaku tugabanye izo nzankano namba zihari kuko dukore twiteza imbere kabisa turondera iterambere rya hirya ejo tuze tugire hirya ejo heza uwo mwanya rero wo gufata wo kwankanana naka turekane nawo kabisa tuje kukivi dukore uko je zomukenera Dodo je zomukenera kabisa so gukina nawe uzonkenera rero numva umenga nta mwanya uhari wo kugiranira amabifu n'abantu ntacyo bimaze gukora nico vyungura eka pe ise n'ivyo viza cyane byo dufasha ariko kurundi ruhande abantu bakavuga ati ngo umuryango uryoha ngo umuryango uryoha ngo uryoha abantu bajyana sinzi kuno babivuga mu Kirundi umuryango sinzi kuno babivuga mu Kirundi umugani ntawo nzi ariko nizere yuko bifise impamvu biba kuko mu gihe mutari bwatera imbere nitwumva abantu ngo bankana urumva hari vya bindi je naza ko aramajarutse nakara arateye imbere nakabiragenzo ariko jewe mbo kugatwe kanje je shaka kubabara ngo umuntu yateye intambwe ku ruhande rwawe nka Dodo ikavre umuntu yoba yanka kubwo uwundi yateye imbere wo mwakira gute je ndamubona nk'ikirofu urazi gituma ndamubona nk'ikirofu aga Benisha none wewe nambona mose je nteye intambwe
hari igihe ejo canke hirya ejo uzogira akabazo ugasanga jene je ndagakemuye ukakamfasha yego none wumviye tubuze twese mva bica bigenda gute fomye yuko umwe aronka basi uwundi agasova mugenzi we uno musi nubwo atacu n'abandi ko ndagufasha hari igihe ejo nzofasha umugenzi wawe canke nkafasha umwana wawe canke nkafasha ikindi kintu kuri wewe rero numva umenga ibintu vy'amajaruzi ivyo kwiyumvirana nabi ivyo kwankana tworekana navyo kabisa. Yes, reka tuvuye muri iyo situation ya monde ya film yonga mu Burundi. Dodo yagerageje kutwishura ku bibazo dufise kuko n'umuntu asanzwe abibamwe kandi ariko abikora neza cyane, ariko kurundi ruhande Dodo rakora mukurikirana gose biradushimisha cyane kandi turifuza ko byo bado plus que ça two turabibona sije naga Dodo cyane gose. Mbega Dodo novuga changamoto novuga nk'utuntu nyene dukunze kumushikira nyene nk'ibintu nka changamoto akunze guhunzana nk'ibintu nk'intambamye sheze kuvuga mu kirundi ciza akunze guhura nazo kuva atangura karere yiwe y'amafilme niza. Intambamye nkunda guhura nazo intambamye zo gukora sinema. Kijya gukora sinema ni ikintu kitaba coroshe biraruhisha biratuma wishofa kuko hari igihe nk'ubu usanga ufise tournage ugaca usanga abakinyi nta numwe uwo munsi afise umwanya ugasanga bose programme zirahindutse umwanya wa kanyanyaye ugaca ubanza ukishofa ugacavura ukumva biragushavuje urajavura gose je ndashavura womeze nka Fanny rero nabonye yishofa aba uri ishofa undi muntu nabonye yishofa ni kamikazi barashavura iyo yatumye programme y'igapfa ofeteje ndashavura ariko bimara umwanya muto kuko rero bakugomeze ko uyazi saba kobwa gusa kwihagara ni guke saba kobwa gusa n'abantu bose kandi ndabona Abel ko ashavuye kuri kwimana arashavura haje usanga nanye nashavura gusa umuntu wese afise uko nashavura kwiwe hari ushavura akabibika mugaje ndashavura nyine nkidoga kubera iki byabaye iki mugabica bihera umva rero intambamye umuntu arahura nazo ariko ritere kandi turaruha je nk'ubiyo hageze tonaje mba numva menga mfise n'ubwoba ahubwo bwo bizogenda gute umuruho iki ariko ndashima Imana kuko biriko biragenda neza nk'ubu naragerageje gukombata kugira ndabe ko kukibiba ibayigakira neza ego hama kandi ikinyaruka igaruke ntibarambigwe ego. Yes, aho nyene ahubwo gize nyibutsa ni umuntu yigeze kumbwira ati Beni kubera iki wowe kunze gukoresha ikiganiro abantu bakusanzwe kina amafilme ngaha mu Burundi kubera iki none ngo iyo babonye ko film iryoshe haryoha bagaca bahagarika mboje nibaza ko bataba bahagaritse gutyo hari igihe uburyo buba bwaheze benisha film iratwara uburyo bwinshi kandi cyane rero hari igihe mu mwanya atabwa Ufise rero nivya ndije mpora mvuga nibaze baradufasha nambara ahantu tudodoye bumve ko nabo boza baraduha ama sponsor kugira natwe tubandanye kuko hari igihe vyanka pe ego rero hari gataba yayihagaritse ngo ni kubera yaheze kira merci hari igihe ataba yahagaritse ngo niko yaheze hari igihe uburyo bwa bwamuheranye cyangwa ugasanga histoire niko yubatse niko yanditse yego ugasanga nyene hiriraho ariko agaca yumva nyene amenga ibindi azobikora hano bihagarika. Guys, bega ku ruhande rw'abafana gute abafana bobo intambamyi akunze gura nazo Dodo z'abafana biwe bimeze gute kenshi yatevye gusohora film canke yahuye nabo bimigenda gute abafana banje duhuye ndaryoherwa cyane ntumbwiye iyo ni avantage nubwo nabandushe cyane nduhuka yo baranshuhira bararyohe aditira abanyumuntu waje urufatse kwanye kavugana nabo Dodo ego kuvugana nabo kumva ivyumviro vyabo byo bakwifuriza ego jewe sindi babandi umufana kwandikira ntumwishure mwabafana mu nciro rubanza umuntu aranyandikira sinda mwishure ndamusavye imbabazi ariko ndazi ko atari benshi numa ndakwishura nevye kuko ku murango hari usanga turi mu buzima bwa mwijoro mbere yuko njya ndafata umwanya nkabanza nkishura abafana kuko usanga ari nka message nk'amajana ya mvuga ati nzi message zose ndazishura ryari numa ndamwishura akantu kamwe mugakabona ko nabibonye kabona ko namwishuye abo bishikasi nishure no kuri bambabarire mugabo nibaza ko atari kenshi. Yes, twaze byinshi kuvyerekeye karere yiwe ya film Dodo kumbe tu mu mwanya wiwe yigire ariko sinogenda nabo baje mbega Dodo ko asanzwe agiye kandi mu bindi bintu yambwiye ko asanzwe afise ibyo akorera muri Le Parisien mbega umuntu wefeza kugushora byagenda guteta
je ndandaza muri Le Parisien hamwe na firme no kudandaza ndadandaza kandi birajanye we naraziga mpuzu nzora wititse oya sinititse ndayititse hamasha ndayisubiza ku kibanza nagira urakotesha n'impuzu nkotesha imvutano gusa none iyo muri filime hakenewe imvutano ntiwikoteshereza wenyine bo ntayo turakora twambaye imvutano nta murakina y'ubugeni rero ndandaza muri Le Parisien 3e étage numéro 109 kandi we nturaza benisho kuharaba ufite ibintu by'abahungu Dodo none ndafite ibintu by'abahungu ntiwoza kuraba kugira ugure umusheri wawe canke voilà umusheri mama ufite ibitenge none byose babihari inzoza ahubwo kushorera ngo uri rero nkorera muri Le Parisien abafana banje muzoze kunshorera hari n'abarabambwira ngo bashaka kumbona muzoze mu ndabe adresse yanje ni numéro 109 kandi rero ndababwira we Dodo gwavyibushe Dodo kizi kuri bingahe Dodo Benish natsinzwe sike kuri Dodo yavyibye duherukana Dodo ari kuri oya vuga ko nonze oya wavyibushe sike ukari umutima mwiza rero muzuri yisha kwa yamiki Luguru kwibana mara munyamahoro wa mbere muri monde y'amarere siga mu Burundi namaze kubona ni Dodo vrema. Aho nubose murumvikana sinubazo shaka kwiteza. Oya vrema. Je nta muntu twashwana. Oya urumva Benisho hajya kugirishwana no muntu. Hari igihe ubishiramwe uruhara. Rero uwo muntu ubonye mugire mushwane vayo. Elwanye weji. Banzo ukwepe gato. Hama ni asubiraga kamera neza chugaruka. Chabiza je. Guys, murahura ni ntambamye nyinshi ariho rigeze kumbwira ati Beni ego turi muri monde ya filme ariko urundi ruhande birambabaza ukuntu kozibona nk'umuntu w'umupapa yubashe atanga kontraga kandi kindi naco abona yuko ivyo bintu bitokunda mbege izo nzenya Dodo biramushikira bimba bimushikira abibamo gute bimugendera gute Dodo kozana nk'umuntu kwere yari yazardi arantumbere no kwimana none Beni aho batatu draga ntituri beza kuri kwimana Chiza sadeza kandi muri abarundi kazi beza mutagize message nziza je kutudraga nibisanzwe erega umuntu simaka akudraze ngo ushumwemereye mugabo uramenye ukuntu mwishura mu rufasoni nayo bundi ho kutudraga yo nibesh kandi mubabayene mugabo nta kundi rega nivyo Dodo bamuri hajya kugira ngo babarabe sivyo none Dodo kandi je ndabataho nivyo baba bafite uburenganzira bwabo Dodo ndagushimira cyane Dodo kukibiba none hejuru cyane kuneje flag yes kumbere ni kukibiba iri kuri channel ya Dodo yitwa gute Gateka Films Gateka Films kumbere mugire subscribe kuri Gateka Films murabe kukibiba ni filme irimo message nziza utarayiraba vraiment kumbere jewe vraiment vyombabaza cyane kandi ni byiza cyane ko muiraba cyane kugira ngo izigire ama views menshi ivyo nega Dodo ego cyane yes program yawe bego no musimeze gute Dodo program yanje kukazi muhira bimenze gute program yanje oya ubu nari nakumye ngako nandindiriye wewe burongere ngende kukazi cuva mu kazi no muhira nakandi kama paro fsedo oya nta n'umuntu yakwevise mu gacayi ndafise map yo kuhava nja gusenga 18 nta n'umuntu yakwevise mu kadine nta n'umwe ariko birabishika none nyemvita basi oya Dodo rindira je nagira aba subscribers benshi zenzo ko abakinyi bose nagirishije novuga ama interview bose ngenzo vraiment nzobaketse kuko urumva muranira iteka ariko nikintu baza mbega Dodo nturabishika kweri bakaguha kamapi kweri bo yego niko naje mpora ndayitanga map uratanga map nawe yego bon kubuko fresh nzo duhe map natwe muri step way nta kibazo tuzogira akagane twimwicaye ubona gute nta kibazo ndagushimiye cyane kandi ndagushimiye yes tuzosubira no gutaha ari kumwe na Beni genda kuri Gateka Films gira subscribe ni kukibiba filme ya Dodo ari kumwe na Abel Nduwayo ifilme imeze neza abasha kandi mugire ama commentaire menshi kandi mugire like na ma share menshi cyane kugira ngo filme ibashe kugera kure igire convertir nini cyane uri kumwe na Beni kuri micro byandika mesike professional tuzosubira no gutaha no gira subscribe tugire bagire bye Dodo bye